hariho bizinesi usanga zigoye kuvuga, ariko kenshi izo bizinesi usanga zikora abagore. Izo bizinesi abantu benshi batavuga muri public zikora abagore. Burya bizinesi nyinshi z'abahungu barazivuga. Ngira ndakubwire bizinesi abagore bakora kandi zibabeshejeho, umugabo atashobora kuvuga mu bantu ngo nkora akazi akanaka. Ku mwanya wa mbere haza akazi k'ubumaraya, kwidandaza. Nta mugore n'uyu uzumva akubwiye ngo nkora akazi k'ubumaraya kandi kazuba kamurihira inzu, kishyurira abana ishuri. Ku mwanya wa kabiri akazi ko gukora mu mazu ya masaje. Umugore azoba akorera ibintu bya masaje ntazokubwira ngo je nkora akazi, kandi ako kazi kaba kamutunze. Ku mwanya wa gatatu akandi kazi abagore bakora kakabatunga muga batavuga, ni kajya kazi kusanga aribo bajejwe amagara y'abantu bagwaye sida, aribo babaha kondomu, aribo babaha inyigisho. Burya buzi nabone ntabwo bavuga. Ku mwanya wa kane haza akazi k'umuntu akora mu kigo gikora kondomu canke se ubukingirizo. Uyo muntu ntazigera akubwira ngo mva ngo nkora mu kigo ngo kikuku nuko ngo gikora ubukingirizo, oya. Kandi uyo mugore ako kazi kazoba kamutunze. Ku mwanya wa gatanu hosting, bajya bakobwa usanga ngo nibo baje kwakira ngo abasitari baje ku bibuga by'indege, ngo nibo baje abasitari ngo mu mango mu bubare. Burya buzi burabatunze mugabo ntibigera bavuga ko public hari bwo buzi.